Yego, reka mvuge ikintu agomba kuvuga. Reka wanashaka nsubire ngushime kuri space, ndazi ko umwanya wari wayiteguriye utawubandanije wongeye ku mwanya munini, kandi ni vyiza ko abantu baganira, kandi ikindi gikwiye no guha abantu burya ibi byose ubona abantu badahuriza ko abantu hariho jewe rema mbona tuba dukwiye no kwishimira. Burya abantu iyo bagiye barahura bakavugana, ni vyiza cane. Ikintu gusa nagomba mvuge, mfatiye no kuri ivyo uhejeje kuvuga Semerera, umunsi igihugu cogiye ahantu ubukene kimwe kose, situation kimwe cose, umunsi cogiye ahantu kikisanga mu minwe y'abantu, nubwo ko ari abantu bashizwe imbere, bashoboye, bashizwe imbere na competence, kandi bafise ico baba bariko bagomba gushikana kw'igihugu, bafise vision, bafise qualité za leadership. Nagire nkubwire ko iki gihugu kifise potentiel ko abantu bashobora gusubiza ku murongo, kigashika aho twifuza ko coshika. Uko kimeze kose ubuto bwacu, kuko hari umuntu yigeze kuvuga ati Burundi is big enough to feed its children. Ikintu gusa kimwe, ego sinzi ko gira cyo ufise kuvuga akavaziko. No, komeza cyo ntacyo ndiko ndavuga, komeza. Yego, jewe bundi nico mvuga nti ibi byose bizohera ko abantu baganira, aho se twahisanze, aho umwe wese usanga ari muri mu kantuze kiwe. Kubera iki ibi bintu byigeze bibaho? Abantu baratinya kugira confrontation y'amayide, bakabwizanya ukuri, kandi ibi navyo bitezwa kuzohera. Ubu dufise ama space, kuko namwe nagwaye akarero buheruka, ndibaza iyo tuvuze nk'aya ma mainstream media, izi space zaje kugira kubera zabonye hari abantu mengo ni bafise barahawe narrative aziza kuvuga ibintu byo aziza kuvuga, nta kindi. Ariko umunsi ndashima ko abantu bose, uko umuntu wari wese ashobora kugira gucontribuer, na cane agaronka akaryo gutanga icimbiro ciwe. Ikindi kintu cagarutse kare nariko ndumviriza, hari ikintu c'ubwoko. Ikintu c'ubwoko kiracaduhanze nk'Uburundi cane, kiduhanze kubera iki? Ariko umuti wari woroshe. Uyu munsi jewe nemeza ko umuntu yanka umuhutu kubera ari umuhutu, umuntu nta buntu agira yarapfuye. Umuntu yanka umututsi ko ari umututsi, nta buntu agira yarapfuye. Umuntu yanka umutwa ko ari umutwa, nta buntu agira yarapfuye. Kuko abo bantu ikintu bahurije ko, imbere yuko twitwa n'abarundi, turabantu. Umuntu afise ubuntu rero, akunda umuntu, kuko twese dushobora gusa kumwe, dushobora kumera kumwe. Ntuze bagiye barakuvuga Semerera, Josette bagiye baravuga abantu, ni mu bantu nkora bumva ico kintu c'ubwoko mengo ntikinabateye n'isoni. Jewe icondi sinocirata ngo ni ikintu ngo kimpaye advantage yindi, oya. Ariko nk'umuntu, nk'aba bantu Josette ari muri Amerika, Semerera aho buri n'uwundi bayiragi, turi mu bihugu bakubwira ati la diversité. No muri monde scientifique diversité tuzi c'est ikintu cashitse uko nyene, bishika kwera hariho avantage ya diversité anga. No mu vyiyumviro nimba dufite ivyiyumviro bitandukanye, kwera iki bamaze gufata. Hariho ntuze negeze kubona kuri, it was a talk on racism, ariko avuga ati kwera ko abantu twashitse ahantu nk'umuntu avuze ati a black man, wumva umengo ni ikintu kibi, turabirabure, ukaca umengo baramaze kuguha iyindi connotation, kwitwa umwirabure umengo ni ikintu. Kubera iki? Nk'iko uvuze ngo umuhutu, habiki habaye ikibazo ikihe ko uvuze umututsi, na cane mu gihugu hapfuye abantu nk'abo bazize ubwoko. Igituma mvuze gutyo, ibi biroroshe. Generation zose twarimwo, yari generation twari dufise chance yo kuvuga duti ibi by'abahutu n'abatutsi ntubwira abantu ngo wihakane icuri. Nibyo basenya mwiza ariko aravuga. Wanashaka na Radio Africa, uburyo bwiza bwo kurengera ibi bintu ubitesha agaciro gute? Ubitesha agaciro ibyo uvuga ngo ubwoko canke ibindi, mu kubaza kumenya ko imigwi yishwe canke abantu baba barishwe bahubwo ubwoko, ukamenya ko abantu bakoze ibyaha nk'ivyo badashobora kuja imbere ngo bariko bararongora abantu, kuko abantu ntaco bashikana ko abantu. Rosette nubwo hagiye kuvuga ariko aravuga ngo abantu bahunze. D'abord umuntu yabanze guhunga, ushaka uhunga ubukene, ni kuvuga ko igihugu cawe ntugifitiyemwe amahoro.
guhunga uko uhunze kose iyo bigeze ku bya politike ho bizana ikindi kintu guhunga igihugu kubera uwo mwitwa ko mwari musanga igihugu adashaka kubaho canke adashaka ko mubanaho ni ikindi kintu gitkereya urwanko rubi canke inzigo kuko nta muntu azohera mu buhungiro canke ahandi twese twifuza ko twaturi mu gihugu nico gituma bayabo baranje n'abandi bavuga ati burabakera ko kumviza space suko batoja mu bindi kugira ko bumve nuko bafise iyo nyota yo kubona igihugu bo bashaka kuba bojamo umuti w'ibi rero jewe aho mpagaze nk'umurundi muri diaspora abo bose wavuze diaspora uko ari kose ikindi gihugu catweretse ahantu turi nuko kuntu kubaha nuko kuntu umuntu wari wese wari ngaha ntibemera ko ukoresha umukozi wo munzu kubera iki ushobora kumufata uko bidakwiye kumufata nk'umuntu cyo gituma bijya bavuze ngo bashizeho ntoze les salaires de base ni kugira baratahura ko iyo umaze kuja ahantu udashobora no ku meeting a basic needs bishika ukabana exploited mu gihugu cacu bajya abana sinzi ni Rosette yashizeho ifoto yerekana umuntu w'umuminisitiri wo mu bwoko bw'abatwa yagiye yifotoza imbere y'abana b'abatwa ubona ububabare bafise ubona agahinda kari mu maso ubona inzu bakibamwe muri imyaka ukaca umbwira ngo ikibazo ngo ni oya ibi bintu nivyo bica biza tukibaza duti ikibazo s'ubwoko la prévaneke wabivuze semerera dufise aba white supremacists hana hariya za Amerika hari aba white supremacists kubera iki Rosette habaye nuko hari ikintu bita rule of law nuko hari abantu bavuga bati nta muntu yagiye yisha abantu ngo abahoye ubwoko canke abahoye iki ashobora kugira no mu muryango we ntiyemeye kuhaba nashatse kurungikira liste y'aba ministers areka ndamuvuge abantu batinya kuvuga abanyapolitike Barnaby Joyce ushobora kuba umuzi semerera basanze afise extramarital relationship n'uwundi muntu yakoresha that was enough to kick him out for him to resign dufise aba MPs dufise aba ndiko mvuga mu Burundi that was enough kugira iyo ntiye suvuga ngo yamufashe kumva cagize it was an extramarital relationship umukobwa ntiyitwaye umugore ntiyitwaye oya but that was enough kuko kugira ati accountability kimwe iragiye avuga none ga semerera jewe I'm so happy kubona na sinzi ubwoko bwa Rosette ariko ubwoko bwiwe sinani interested canke ubwawe canke ubwanje canke ubwundi aho mbaye interesse n'ahantu mvuga uti uyu muntu yagizwa ko yisha aba bantu barapfuye mu Burundi dufise mass graves dufise nta ntari zosangamwe abantu atababishwe muri genocide ya 1993 ababishwe ryari ukaca uvuga ati aba bantu baraza babishe how hard it is ukimbwira ko ari yindi kintu twoza tukavuga ngo tuvuge investment tuvuge economy tuvuge ibindi tudashobora kudress tukavuga duta abantu bakoze ibi bintu no it's too late kwa abantu bava mu kintu citwa organization of a society abantu bari clean bafise ubushobozi wowe semera wenyine wavuze ko mu electrical engineer kiya gihugu hari ahantu bo kujana habuze leadership rero iyo leadership abantu bayimenye bakora ubuntu bw'icinyo bagashaka ubutegetsi bakoresha ibyo bintu byo kwicana na manipulation ntibazigira baha opportunity umuntu nka semerera abantu nk'abaranjwe abantu nk'abandi ngo bagende bakora iki akandi karorero iragiye akavuze ntitwakivuze kandi mbore mfashe umwanya munini reka mbe wanashaka ngezaha ariko icimbe nako ngomba gushikiriza neke ubwoko sikibazo mu Burundi abarundi barafite capacity kubana ababitera ibi byose by'ubwoko tukaba uncomfortable kuvuga umututsi n'umuhutu kamengo umuntu kuvuga umuhutu canke umututsi uramututse ni kubera harakagwi k'abantu babikoresheje bamwe babikoresheje mu mabatagira uko angana by the way jewe ndumututsi ariko umuntu aza kambwira Rosette reka ndakubwire ko atantwaro y'abatutsi igeze impamata ndakwemereye akarere mvamwe n'amabarabara nabonye niki ukuntu nabonye amashure twizemwe nabonye ibitaro nta mata bigeze bampa ndakwemereye n'ukuri kw'Imana aho turi kumwe nimba intwaro ntuziteka guha amafaranga itariki guha ya mata turi wenyene izo ntwaro z'abatutsi zagiye ziratwitirira zagiye zirakora mabi zagiye ziriba zirica igihugu ziragira iki la prévaneke benshi urabona kubazanye abasigiye babadede bahuriye ku kintu kimwe ntibakunda ubwoko ntibakunda abantu bakunda inyungu zabo abo bantu tutabagwanije ngo tubanze tuvuge duti jewe uyu munsi nk'umututsi ugiye ukambwira ko bazombaza agiye agafata ry'amajambo agahagarara hajya ukacubwira ko ugera umuntu twohagararana ngo baragiye Arusha ujya ari mu kibanza c'ikintu bita Arusha what a shame ivyo nimba tuzobiguma ngo twama tuvuga ibi
turiko turiyica ahubwo is time ko tuzi tukavuga duti ngiki igihugu dushaka reka dufate abantu bisha abantu bahoye ubwoko yaba umuhutu yaba umututsi nta interfise yo gushikira umuntu n'umwe w'umwicanyi w'umugizi wa nabi kuko ejo azokwegera abantu azokwegera igihugu kandi abo yica uwo ari we wese yica abana b'u Burundi nico gituma abantu bose bafise ico boterera ubwa mbere bwo no kwikura abantu bita abicanyi na cana abicanyi bica bakoresheje ideology hama n'abandi bakoze izindi nkozi z'ikibi duca umukenke naho mbona norangiriza ubwoko si bubi ubwoko ni diversité ubwoko ni nka kujya kwa mashugwe asayangana ari uko adasa ibyo tuzomenya tubishikeko kuko ndazi ko hari abahutu b'umutima b'abashinga ntahe buzuye ubuntu bukomeye cyane jewe nzi hari n'abatutsi b'imburakimazi abo navuze bambaye n'ujya ashobora kugenda akavuga ngo ni faire aho passer ntibakigira n'intuze n'uburibo ntibakigira n'isoni hari abavyeyi bariko barira imbere isoko zigaturirwa n'ibintu byose bikabaho murakoze urakoze cyane kumbure mpereze kuvyoroshe nizere ko Amor Fati amata bataguhaye washoboye kwirekipera umaze gushika aho windaze hari amata menshi ico ni kimwe iwacu zarakamwa malheureusement iwacu zarakamwa narayiha ariko nagenda kwireka atabahaye warayiha aho ni byiza hanyuma amabarabara ahubwo reka nkubwire uzi yuko kwa Buyoya hari tronso kumbure y'ibirometero nka 2 kuva hano bita mu Kato ibarabara ryo ininga sepa Rutana Matana rikamaraka n'Ibujumbura uzi ko kwa Buyoya atakaburimbe yahasize imyaka yatwara kumburengera wa kabiri sinzi neza imyaka Buyoya wambe ntizasiga ikaburimbi karaga kariyere kayiwe so kumbara amabarabara ntiyari priorite kuri ba Buyoya ajya mu mena y'abantu anywho